musangire kuko na kare musangiye akahise. Erega n'urugamba nako dutegeza kugwana kandi tuzorutsinda je ndabarahiye. Mpu Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kazi inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndagukengurukire cyane wahejije gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahatse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ko ahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni wasubiye gufatirwa mu muryango w'umutambukanyi wiwe amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka gatondo nuko umuryango wa Bunyoni wavyutse usanga abapolisi bawugezemwo inabuko wa Bunyoni yababa yarahavugira amajambo akomeye cyane General Guillaume Bunyoni n'uwitwa Fredina musaza wa Bunyoni batwawe ubwo nyene batwawe hehe ninde yabatwaye ivyo ngivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu nayo mu yandi makuru akomeye cyane adushikira mu nyuma z'uko vyibonekeza ko hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi umukuru w'igihugu ngo yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nubwo ngo biriko vyibonekeza ko Colonel Senateur Reverend Ndikuriyo n'abagenerale bakorana mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi batevye biruko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gufata ingingo yo gusubiriza indongozi mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nubwo bitoroshe gusubiriza Colonel Senateur Reverend Ndikuriyo adahejeje ikiringo ciwe ngo bikibonekeza ko ikirwanisho nyamukuru c'umukuru w'igihugu yari icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari umwanya barababwiye mu makuru yacu yatambutse ko turiko turabatohoreza amakuru akomeye cyane yo mwibanga ntangere kubijanye n'aya matati ari mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi uyu munsi turaza kubashitsa kuko impande zose zipanze muri aya matati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na Colonel Senateur Reverend Ndikuriyo hari amakuru akomeye cyane yo mwibanga ntangere tuza kubashitsa ko avugwa ku mushikiranganje wa mbere Gervasi Ndirakobuca nibiki yakoze yabikoreye hehe ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu aya makuru yacu turaza kubabwira kandi bijanye n'ibisuma vyose biri mu butegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turaza no gushikira ko yavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo we wicusabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakanaka sangwa kazi inshuti banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure iyi ni Burundi News TV ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handa humurwi wabamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza makuru bakayatosora neza hama bakayaturungikira twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cyane ndabakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko hama tuje turabana bakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi twabwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko General Guillaume Bunyoni asubiye gufatwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe ariko arahindura ibintu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kibere yuko tuyagushitsa ko yose idonido dutangurire kuyavuga irya nino mu bisata bitandukanye turayatangurira mu gisata c'amagara y'abantu aho ejo hahise kuwa 4 Nyakanga umwaka wa 2023 hakiriwe abantu 12 bashasha mu bitaro bya Prince Jean Charles banduye ingwara ya kolera
abo bantu batoweho iyo ngwara nabo mu gisagara ca Bujumbura, intara ya Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu bo bicishije mu rwandiko rwasohotse kuri uyu wa gatanu Nyakanga. Iryo tangazo ribandanya rimenyesha ko gushika kuri uyu wa gatanu Nyakanga ibitaro bya Prince Regent Charles biriko bivura abagwayi 22 banduye ingwara ya kolera, abandi 3 bobo bariko bavurirwa mu Gatumba n'abandi 5 bariko bavurirwa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ubwo bushikiranganji buhamagarira abarundi gukoresha amazi n'isabuni imbere yo gupfungura bavuye mu kazu ka surwumwe, uhejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana. Ku badafise amazi meza basabwa kunywa amazi bahejeje kubiriza. Nayo mu makuru akomeye cyane adushikira avugwa mu gisata c'umutekano, abantu 5 bo muri komine Muyinga bafatanywe 125 vy'urumogi none barapfunzwe. Abo bagabo bari bikoreye ivyo bimogi bafatanywe muri komine n'intara ya Muyinga. Amakuru atandukanye y'abajejwe umutekano yemeza ko abo bagabo bariko barabazwa n'igipolisi kugira hamenyekane iyo bari bakuye iyo mizigo yabo naho bari bayijanye. Gushika ubu nyene uwo muzigo ntaramenyekana. Abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga bagahanura bene gihugu kwirinda no kugwanya ibiyayuramutwe kuko ari intandaro y'amabatandukanye harimwo no guhungabanya umutekano. Igipolisi kikamenyesha ko kiriko kirakora amadosiye y'ubutungane kugira bahanwe hisunzwe amategeko. Mu gisata c'indimo hoho abashoye ikawa mu matonorero muri zone Kabuye muri komine Kayanza bahawe agahembo kabo. Amatoni 470 y'ikawa idatonoye niyo yabonetse mu ihemba rya kabiri kuri koperative Dusangira Ijambo iri mu runani mpuzamakoperative rwa Kokoka yo muri zone Kabuye komine Kayanza. Ikiro kimwe c'ikawa nziza ya mbere kikaba kiriko kiragurwa amafaranga 1280 y'amarundi. Ikawa igira kabiri yo iri kwiragurwa amafaranga 640 y'amarundi nk'uko bishikirizwa na Salvatore Nsanzamahoro, umukuru w'urunani mpuzamakoperative Kokoka. Kuri uyu wa gatanu Nyakanga umwaka wa 2023 kuri iyo koperative Dusangira Ijambo bakaba bahemvye abarimyi bikaho barenga 3,000. Zobirinda Remeje umwe mu bahembwa ariruhutsa agashima ko baronkejwe udufaranga hageze kurungika abana kw'ishure no kugura akabuto ko guteragira. Agahanura abandi barimyi kudasesagura uwo mwimbu baronse kandi biteho gukorera mu gutunganya iriterwa c'ikawa kuko zisahiriza mu itunga ry'igihugu. Salvatore Nsanzamahoro, umukuru w'urunani mpuzamakoperative Kokoka, remesha abarimyi b'ikawa kandi ahamagarira kwama bibuka ko warimye atari marima. Abarimyi bari mu makoperative 33 yo muri uru runani n'abandi bose babandanye kwitaho igiterwa c'ikawa bashobore kwiteza imbere, niko yavuze mu majambo yiwe. Nayo mu gisagara ca Gitega hoho amakuru akomeye cyane adushikira, abatwara Probogisi barakora nubwo ata muzigo boba baronse nyuma yuko bamwe mu bashoferi bagendesha imiduga ya Probogisi mwibarabara Gitega Bujumbura bahagaritse gukora utaronse umuzigo, bavuga ko nubwo igiciro cashinzwe na leta cotuma bahomba barapfa gukora kuko baguma biteze ko mu nzira bashobora kuronka umuzigo basahiriza. Aba bagendesha izo modoka ngo bari bigiriye inama yo gupakira amafaranga 15,000, ariko nk'uko twavyiboneye kuri wa gatanu Nyakanga umwaka wa 2023 izo modoka nyinshi zapakirira amafaranga 10,000 y'amarundi. Basaba leta ko yoduza igiciro yashinze kugira n'abakiriya bamenyereye bareke kugenda baridoga ngo babatse menshi. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, urongoye FOMI nabo bari kumwe bose basohowe mu nama n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca hari kuri uyu wa kabiri genekerezo rya gatanu Nyakanga umwaka wa 2023, aho yagiranye inama n'indongozi zitandukanye kubijanye no gusuzuma uko uwo mwaka w'uburimyi mu mpeshi no gusuzuma uko uwo mwaka w'uburimyi ku mpeshi wagenze. Mu bibazo vyashikirijwe habonetse cyane ikena rikomeye ry'ifumbire mu ntara zitandukanye z'u Burundi.
umushikiranganje wa mbere abajije urongoye fomi yishuye ati twaragize ibibazo tekinike notama ibi bikoresho vy'ivyuma vyapfuye hamwe n'ikena ry'amahera y'agaciro uwarongoye leta akaba yamiriye izo nsiguro ahubwo amusaba amatariki nyezina yo kuba yatanze iyo fumbire nawe arayibura kuko avuga ko ivyuma bidasezerana kandi atokwishira akagozi mw'ijosi umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca batazera ndakugarika yaciye amusohora nabo bari kumwe bose ngo kuko ataco bariko baramara yamutegetse ko buca muhitariki azotangira ko iyo fumbire ataraho naho ngo ibizokurikira ntibizokoroha nayo mu makuru akomeye cyane twabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye ko tuza kubabwira uko impande zose zipanze mu matati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo uramutswe amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD biruko mu nyuma z'uko kuva nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ubutegetsi bwiwe burimwo ba maconco bashaka kumutembagaza abantu benshi bashotse babona ko avuga General Guillaume Bunyoni benshi bagiye gutangara ibogozwa rya General Guillaume Bunyoni ribereye rimwe n'irya General Gabriel Nizigiyimana batazira Tibia co kimwe na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve icatangaje benshi nuko babiri bari bazwi ko badakunda Bunyoni none vyagenze gute ngo bahurize ku mugambi wo gukura Ndayishimiye kubera iki bagirizwa ibintu bikomeye nk'ivyo batafashe ngo bapfungwe hagapfungwa General Guillaume Bunyoni kuki Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo wewe atakuwe uruhande rwiwe rurimwo bande ivyo vyose vyatanguye ku ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza ico gihe General Bunyoni na General Ndayishimiye basa n'abatanganwa uburongozi bw'umugambwe maze bumvisha umukuru w'igihugu ko umugambwe ukwiye kurongorwa n'umusirikare ico gihe amakuru y'ibanga twari dufise yavuga ko umwe muri abo ba generali babiri yaramaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'igihugu bimwe bimwe asaba ko bomushigikira gufata ubutegetsi mu Burundi naho General Bunyoni ari we yari yegereye cane Perezida Nkurunziza kandi bakaba bari basangiye inyungu nyinshi Perezida Nkurunziza yahisemo General Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe imvo nyamukuru nuko Perezida Nkurunziza yari yibaza ko Ndayishimiye ari we yoroshe kumbura ari we bizoroha guhinduza intumbero canke kwaka ubutegetsi amaze kubushikira Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni ashikiriye ubutegetsi yoba ikinani atashoboye kugonda kumbure kikamunyaga ubutunzi bari basangiye kugira Evariste Ndayishimiye yemererwe gutwara hari ivyo babanje kumvikana na Petero Nkurunziza harimo kumugira imboneza yamaho maze akaguma abazwa imbere yuko hafatwa ingingo zikomeye mu bisata bimwe bimwe harimo ko Nkurunziza azoguma ari warabi bijanye n'ubutare harimo ko Ndayishimiye agena mu bibanza bikomeye abo Nkurunziza yamuhaye byari bimeze nk'uko igihugu cobaye gifise abaperezida babiri mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu umutima wa Nkurunziza warahagaze giturumbuka inkuba imwe ibivuyemwo naho Nkurunziza yapfuye Evariste Ndayishimiye yarubasha ibijanye n'amazina y'abaja mu nzego zihambaye Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka abo bantu bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Nkurunziza bamwe yari yanabajeje amatungo yiwe Evariste Ndayishimiye akikujwe n'abo bantu hejuru yiwe hakaba imboneza yamaho nta butegetsi yari afise Perezida Ndayishimiye yaje ari umuperezida atangaje agumana abantu bose bahora iruhande y'uwo yasubiriye kugeza no kubamugenderanira hari abagabishije Ndayishimiye ko yihenze rwose mu kugena General Guillaume Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere ariko Ndayishimiye we yavuga ko ategerezwa kubahiriza ivyo yemereye umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza abibajije ko ari ubujuju ariko biboneka ko yahisemo kugenda gahoro gahoro benshi bamwihenda ko
wakirinda guhungabanya inzego no gusekana n'abatazi akabarimwo. Mu bisanzwe Nkurunziza yasigiye Ndayishimiye umutego ukomeye, bisa nk'uko yamusigiye abamucungaho kumuha abamufasha. Amakuru dufise yo mwibanga ntangere kandi yemezwa na bamwe mu begereye abo bagabo babiri avuga ko Petero Nkurunziza yari yateguye ingene azogaruka ku butegetsi. Yari azi ko Ndayishimiye na Bunyoni batazumvikana, maze akaba ari we yamama biramutse biyangara, naho abagumya banga bakamusaba kugaruka ku butegetsi. Nibiki vyatandukanije akarwi k'abo bategetsi basigwa n'umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza, na cane cane bifatira kuri General Guillaume Bunyoni. Nk'ibisanzwe imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere isanzwe itoroshe, na cane cane iyo basa n'abanganye igihagararo. Hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ho vyari bigoye kurusha, kubera Bunyoni atubaha Ndayishimiye, ahubwo yamubona umengo niwe muto kuri we, naho yamutwara mu bitari bike Bunyoni yigenza nk'umukuru w'igihugu, ahandi naho akabuza ingingo za Perezida Ndayishimiye kuja mu ngiro. Inshuro zitari zike Perezida Ndayishimiye yaridoze ko atagira abamufasha. Nico cyatuma umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yiha inzira yo gukura amanyama General Guillaume Bunyoni mu kuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye mu bijanye n'urudandazwa rw'abakobwa mu bihugu vy'Abarabu, mu gihe umukobwa wese yagiye yasiga amadolari 300 ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku mwaka. Aho ku kibuga c'indege bahakura hafi miliyaridi 20 z'amarundi, yagaburwa n'akarwi gato cane karimwo Generali Bunyoni. Ahandi Bunyoni yakura amahera ni kuri pafe, aho bivugwa ko buri pasiporo yose iguzwe yoba yaronka ibihumbi 100 vy'amarundi. Urudandazwa rukomeye cane cane yakuramwo amahera ni icukurwa ry'ubutare. Perezida Ndayishimiye wenyene yivugiye ko hari abategetsi bari bagiranye amasezerano mu kinyegero n'amasosiyete yimba ubutare, maze leta bakayiha amasezerano atariyo. Igice kinini c'amafaranga ava mu butare akagaburwa n'ako karwi. Perezida Ndayishimiye yaciye ahagarika amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare. Aho ntawo kwibagira ibibera mu gisata c'idandazwa ry'ibitoro, igisata Perezida Ndayishimiye atari bwafate ko ingingo nikijanye no gutumatumanako amakuru. Uko perezida yafata ingingo niko ishavu ryaniga kwa Generali Bunyoni nabo bacuditse mu bijanye na politike bene imigenderanire n'ayandi makungu. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ntibahuza ku kibazo cyo gusubiza hamwe n'u Rwanda, mu gihe Perezida Ndayishimiye yipfuza kunagura imigenderanire n'u Rwanda. Bunyoni we ntiyavyerekwa mu bijanye n'imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya, naho nyene Ndayishimiye yipfuza kunagura iyo migenderanire mu gihe ivyo bihugu vyafata ko Bunyoni ari intambamyi ikomeye kwinagurwa ry'imigenderanire. Nayo ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yisanze ariko ararwana n'umurwi urongowe na Bunyoni na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Vyatanguriye ku ngingo Perezida Ndayishimiye yagiye arafata zose zo gusubiza ibintu mu buryo, aho yasanze zose zirwanywa na ba bategetsi bose Nkurunziza yamuhanura kugena. Benshi zarababangamira kubera mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza umutegetsi wese yarasigaye ameze nk'umwami mu gace ajejwe, akiba uwashatse atacamira, agahohotera abandi uko abishatse. Imvugo yo kurwanya ibiturire yatumye abategetsi benshi bumva babangamiwe. Abategetsi benshi barashavujwe n'ingene Ndayishimiye abita ibinebwe, akabita bicanye, abandi akabita abacangero. Ibintu vyagiye kunyuka. Perezida Ndayishimiye yivugiye ko mu bamuhanura harimwo Olivier Buyoya, umuhungu wa Petero Buyoya. Amasoko yacu yerekana ko bano bategetsi bose bagiye inama yo gutembagaza nyenicubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo yafunze Bunyoni, ngo vyibonekeza ko hari abandi bashobora kumutembagaza umwanya ku mwanya. Mu nama izo ntwazangabo zakoze ikomeye cane, zumvikanye ku bijanye no kubuzishirwa mu ngiro ry'ingingo zose z'umukuru w'igihugu, kugira abarundi bose batahure ko ataco ashoboye.
eka barafashe indi ngingo ikomeye cyane yo kubuza abarundi kuronka ibintu vya nkenerwa kugira ishavu riduge mu banyagihugu, igitoro, isukari, ifumbire, inzoga, imfungurwa n'ibindi. Hari kandi kubuza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira biduze ishavu mu bakozi. Hari ukubandanya ivyo kunyuruza abantu kugira biboneke ko ataco Ndayishimiye yahinduye mu bijanye n'agateka kazina muntu, mu ntumbero yo kwiha inguvu ako karwi kumvikanye kurwiza imbonerakure, kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Imbonerakure nizo zakoreshejwe kunumya abandi bagumyabanga batokwemeye umugambi wo gukombora Ndayishimiye. Aho icahindutse gikomeye nuko kera imbonerakure zayoboka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko ubu ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu avuga ko Ndayishimiye yumiwe asanze Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi, harimwo nawe yarazi ko badacana uwaka na Bunyoni mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD. ni bake batari muri uwo mugambi wa Bunyoni. Ni nayo mpamvu bamwe baherutse kurungikwa mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko kugira bigizwe kure binatume haba amatora mashasha y'indongozi. Reveriyano Ndikuriyo avuga ko yoba yarafise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni, ni nawe yoba yaronka amakuru atari make y'inzego z'iperereza, agaheza akaburira abari muri wa mugambi ngo bahinyanyure ivyo bategura, kongera akabuza ko amakuru amwe ashikira umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane dufise nuko muri leta harimwo abashikiranganji bajejwe kunaniza ingingo z'umukuru w'igihugu. Benshi bari mu bashikiranganji bari basanzwe muri leta ya Nkurunziza. Abarongoye inama nshingamateka nabo nyene baravugwa mu bari inyuma ya Generali Bunyoni. Abayobozi bashikira umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo bya gisivile n'igisirikare nabo bavugwa mu bari inyuma ya Generali Bunyoni. Inzego z'iperereza nazo nyene ziravugwa muri uwo mugambi. Pascal Nyabenda yahoze arongoye inama nshingamateka nawe nyene aravugwa muri uwo murwi wari kumwe na Bunyoni. Hari n'abandi benshi bari bakomeye kuri Nkurunziza bavugwa muri uwo mugambi. Mu ncamake, Perezida Ndayishimiye yarafise umurwi ukomeye barwana. Bunyoni yasa n'uwamaze kwigarurira inzego zose, keretse bakeyi basa n'ababaye ibibirira habiri. Muri abo ukomeye cane uvugwa ni umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca, utigeze ahemukira Ndayishimiye yoba ari Generali Prime Niyongabo arongoye gisirikare. Kuba Perezida Ndayishimiye yagumanye igisirikare nivyo vyamuhaye inguvu. Uretse General Prime Niyongabo, hari abasirikare babiri bariko bafasha nyenicubahiro General Major Ndayishimiye mu bijanye n'iperereza. Abo ni Colonel Aloyize Sindoyihebura na Colonel Ernest Musaba mu mugambwe. Naho Perezida Ndayishimiye yoba yafashijwe na Honorable Lazare Mvuyekure. Abo ngabo nibo bariko batuma umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu uri kurateba. Gushika ubu abatari bake bibaza igituma umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Ndayishimiye atarafata ingingo yo gupfunga Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo aramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ari nawo mugambwe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Ndayishimiye arimwo. Atapfunga na Ezekiel Nibigira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Ndayishimiye ariko arafata ingingo zikomeye cane. Eka nubwo vyibonekeza ko bitazokorohera umukuru w'igihugu gusubiriza Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo adahejeje ikiringo ciwe, amakuru akomeye cane adushikira nuko yatanguye kwinjiza biwe mu nzego zitandukanye z'umugambwe muri leta, aho yarahejeje kubasubiriza. Kuri ubu ngo umushikiranganje akomeye asigaye muri ako karwi Ezekiel Nibigira. Mu biro vy'umukuru w'igihugu ho abatari bakeyi baramaze guhindurwa. Irwanisho nyamukuru umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Ndayishimiye kiriko kiramaramaza bari muri ako karwi ngo ni umwanya, na cane cane ko vyibonekeza ko uko iminsi igenda ariko nyenicubahiro General Major Ndayishimiye agenda akomera akaduza abiwe. Abari muri ako karwi nabo niko bagenda batakaza ikibanza mu butegetsi. Ni amakuru akomeye cane adushikira.
nayo mu makuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye ibijanye nuko General Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu yoba ari mu minwe y'inyamiramabi. Ni mu nyuma z'uko hari haheze igihe kitari gitoya bivugwa ko General Guillaume Bunyoni yatorotse ibohero. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko umuryango wa Mukabunyoni uba mu Kanyosha wavyutse usanga abapolisi bawugezemwo, eka ngo baciye bafata General Guillaume Bunyoni n'uwitwa Fredina musaza wa Mukabunyoni. Abo bose bakaba bajanwe nabo kwa General Guillaume Bunyoni yababa yarahavugira amajambo akomeye cyane. Ninde yatanze amakuru kubo mwiperereza ko General Guillaume Bunyoni yoba ari mu muryango? Nibiki vyabaye imbere yuko General Guillaume Bunyoni afatwa? Musaza w'umutambukanyi wiwe we yajanwe he? Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wewe vyaravyifata mwate? Na makuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu bariko baragira ko amatohoza. Ico wamenya co nuko ingingo ikomeye cyane yahejeje gufatwa ko General Guillaume Bunyoni agiye guca asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega aho yahora apfungiwe. Hari n'abandi bakomakomeye mu butegetsi bagize uruhara mu itorokeshwa ryiwe hoba mu ibohero rya Gitega no mu iperereza ry'igisoda mu gisagara ca Bujumbura. Abo ni bande? Abamenyesha amakuru bacu bariko baragira amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanti ijambo sabone ufyondeko, uracubona ari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.